Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Dufise imigwi ine ya microfinance. Umugwi wa mbere urakira amahera y'abanyagihugu ukabaha amadeni ugashobora no kuba wo kwakira amahera mu mice itandukanye. Amahera ajya dushira kuri konte ugatora umwanya n'umwanya n'amahera dushira kuri konte twitwa ko dushaka ko atwungukira. Iwo mugwi wa mbere uremerewe kwakira amahera ubwoko bwose mbere bakungukira abanyagihugu babashize amahera yabo. Umugwi wa kabiri ntabwo wemerewe kwakira amahera y'abanyagihugu, ni abantu baja hamwe bagashira umutahe ngaho icyo twita fond de crédit. Ayo mahera akaza atangwa ingurane ku bantu twita aba beneficiaire, no kuvuga ko abantu baba barakiriwe n'iryo shira hamwe bishuye ikaba nka cycle, ikaba ibintu byisubiriza. Hariho kuri bikora mugabo mumva ko ntabwo bakira abanyagihugu bakoresha amahera y'iyo fond gusa. Umugwi wa gatatu barakira amahera y'abanyagihugu bakajya n'amadepo. Nsubiye ku rwa mbere no gatatu ngo ndabitandukanye. Umugwi wa mbere nibajya abantu b'abanyamitahe bazana amahera yabo, bazana amahera yabo bagashira hamwe kugira ngo bagiye microfinance. Hamwe umwe atarenza mu mitahe atarenza 25% mu mutahe. Aho bitandukanye na gatatu, umugwi wa gatatu n'ujya twita muri rusange by'amakoperative, aho abanywanyi bazana udutahe duto bakagira umutahe maze ahanini bakarabira kukuntu bahanahana amadeni bifatiye ku mahera babashizemo. Ingero yitse amafaranga ku badepo bashizemo. Muri make umugwi wa mbere no gatatu bitandukanye ko umwe ni w'aba actionnaire abanyamitahe, uwundi ni w'abanyagihugu ko kutaba sociétaire, no kuva abantu bagize iyo shira hamwe bashyira imitahe bashyira udufaranga hamwe kugira ngo bazatura amafaranga bazabaha ama credit. Sino kwiga ntango ururero kugo iyi microfinance muri category mugabo nibaza ko byumvikana muri rusange. Hakaba rero iyindi category ya kane ariyo irimo amagroupement financier communautaire. No kuvuga izo groupement financier communautaire ni abantu bishira hamwe bazinanye niyo mpamvu tuvuga ko bateza kubanza kuronka icemeza ko bakorera muri localité iyi cankije baba bahawe na administration bakora abantu begeranye bazinanye. Abo bantu bagashira amahera hamwe mu ntumbero kugira ngo baze barahanahana utudeni muri amahera babakotiza y'amakotization batarenza umwe 5,000,000. Abo bantu baba bafise abantu babarabira iby'ubutunzi bwabo, iyo twita comité de gestion. Mwumva ko izo categories zinde zose mwumva ko zitandukanye ngiye zikora, ariko ikitubabaza nuko ijya category ya kane y'amagroupement ni iteye ibibazo, niyo iteye ibibazo kuko bamwe baraza bakaronka iyo enregistrement bagaca bacanga ibintu bagomba gukora nka kujya microfinance yo mu wa gatatu ikora, nka kujya microfinance yo mu wa mbere ikora kandi batabirekuriwe. Abo rero babicanga gutyo bateye ingwane kuko babikora babizi. BRB yo irakora akazi kayo kuko yo isaba zara dossier, isaba gene wemererwa gukorwa dossier bayizanye tukayiraba tukayikorerako tukaba enregistrer tukabandika tukabashyira mu bitabo byacu tukaba n'amategeko bakorerako twizera ko bazabikurikiza. Ibikurikira mu nyuma rero urumva twe turagira ibintu bya gena supervision kura bikorera yabo mugabo mutahure ko dufise amagroupement umunsi yaba 150. Uruhara rwa mbere ruri mu bari mu nyuma habaho ijya comité de gestion bajyajejwe ibya surveillance nico babajejwe. Hajya rero tuko tuvuga ngo groupement yatwa amahera y'abantu biradutangaza kuko ni ukuvuga ko hari abantu bose babagiye hamwe bakabyumvikana nabundi kuza kutubarira ati hariko kwigwita bitameze neza. Iyo bantumye rero mwumva kandi ko bahari batsize gucunga nyene bikora, mwumve ko aba harimo uruhara rw'abanywanyi muri bo aho bitoreye bagomba kubakorera nabi kugira ngo babahomvye. Mu make nuko izo categories zikora zitandukanye. Nahagaze cyane kuri gupema ko nizo ziteye ibibazo muri iyi minsi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.